ibintu ntibigiye koroha cyane muri industry yo mu Burundi. Aha ni nyuma yaho Dj Fernando ashikirije ndetse atangaje ifasha video aravuga neza kuvyerekeranye n'ama views hari ku ndirimbo yiwe. Mwibuke neza ko indirimbo yiwe Kazima Imana Inkunda ifise miliyoni 10 z'ama views mu mwaka umwe wonyene. Aha Satbi nawe akaba yaciye yishura aravuga aya majambo akomeye cyane, aravuga neza ko indirimbo yiwe Kirisese ari indirimbo iri ku kibuga, ko rero nta gishasha gihari kuvyerekeranye n'ama views, ivyo ati ni vyahanyu. Umva neza ko industry y'u Burundi iriko irambira neza cyane, biko biraryoha cyane, biriko bija mu buryo budasanzwe. Iyo bitanguye kumera nk'uko muri minsi ukabona industry cyangwa se ikintu runaka kigo kiravuga ko cyane amagambo nk'uko byumvikana neza ko ibintu biriko biragenda neza. Ibi birafasha cyane abantu bakiri bato bato kugira ngo abarindi bakiri bato bato, abafite impano zitandukanye bato bato baca bashiramo imbaraga nyinshi zidasanzwe kugira ngo babashe nabone kwegera aba bakurambere cyese aba batambo bacu bari hejuru. Ubu vyerekeranye ndetse n'ama views, Fernando aravuze ko aravuga neza ko umuntu azoshikira cyese umuntu azoshikira ama views nkayo afise ku ndirimbo. No kuvuga Fernando abaye arahagarika gusohora indirimbo naka video yifashe ku gihome cyiwe cha Facebook, page ya Facebook, muragenda muirabe video iriko nimba tayifusa ariko ndazi video iriko. Yaravuze neza ko ntabwo yimirije gusohora indirimbo cyangwa nagiye gusohora indirimbo mu kiringo ataraboneka umuntu afise ama views nkayo afise ku ndirimbo runaka. Iyo ndirimbo aravuga rero ni indirimbo bita Kazima Imana Inkunda, indirimbo ikomeye cyane, indirimbo iryoshe yagiye abantu benshi, yarabwe n'abantu miliyoni 10 z'abantu bayiravye kuri YouTube channel yiwe mu mwaka wose. Mu kiringo indirimbo Kirisese nayo Satbi avuga kuri ubu mu kwezi kumwe gusa ifise ama views miliyoni 2.2 by'ama views y'abantu bayiravye. Ndaba rero kwakoze subscribe kuri Kavyoze TV kuri YouTube channel yacu, ndetse urabe neza kwa kanze ka follow kuri page yacu ya Facebook dukoresha izina ni Akbar Said, kugira ngo kize twame tubana natwe makuru atandukanye tubashikiriza ko mwijana ko bukeye. Ciao ciao, mwari kumwe na Saido.